arashitse rero ngo abuza agatoro, ijuru rirakorotse, igihugu n'igishaye gisanzare, na Neva n'umugesera yananiwe. Ukeneye ko Imana natwe dukora ku maso kugira ngo duhumuke. Umuntu yamaze guhumuka rero araheza akabona vyiza. Haravuga bati nakagomba gutunga cyane. Sangwa kazi inshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye ryari no ku migabane y'amakungu ya kure. Turabakengurukiye cane mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye ryari no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza muherereye ryari no mu karere k'ibiyaga binini. Turi kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa ryari no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Munyuma zuko havurwa amakuru akomeye cyane yuko General Guillaume Bunyoni yoba yasavye ikigongo umukuru w'igihugu nyene cubahire Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu hari amakuru akomeye cyane ariko aravurwa ngo habaye umubonano ukomeye cyane w'izi ntwazangabo zikomeye. Ese uwo mubonano wavuye mwiki? Ivyo ngivyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. So makuru gusa tuza kugushitsa ko ni mu nyuma zuko Colonel Senateri Reverien Ndikuri uramutswa amabanga y'ukurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, nawe atanguye kwigira igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Karanavuye mu gihugu ca Nigeria aho yavugiye amajambo akomeye cyane twarayababwiye. Yavugaga ngo baragowe abahora barwanya umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, abatarabaryiza kandi ibikorwa vy'imbonera kure ngo nabo bagiye guca bamaramazwa. Ni mu nyuma zuko nawe nyene ahejeje kuvuga amajambo akomeye cyane kashobora no gutuma cabogozwa mu mabanga yiwe. Ayo majambo nayahe nayo nyene uraza kuyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Ni mu nyuma zuko hari bamwe mu bagumya bangeka n'abandi banyagihugu batandukanye bataravye ryiza ibogozwa rya General Guillaume Bunyoni, baramuvuze amajambo atari make. Kuri ubu noneho hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu minsi mikeyi. Gervas Ndirakobuca utazigwa ndakugarika ari wenyene mushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nawe arashobora kubogozwa. Ese muzomuvuga ibiki? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Mu nyuma zuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hajeje igihe kitari gitoyi hibonekeza indwano zikomeye cyane hagati y'umurwi w'inyeshambo mu 23 n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC. Kuri igihugu ca Tanzania coco cyatangaje ko kitazorungika abasoda baco muri icyo gihugu. Ni mu nyuma zuko abanyagihugu batari bakeyi bo bihaye amabarabara kuri ubu ngo barahunga mu bice biriko birabera ko indwano. Ni mu nyuma zuko igihugu c'u Burusiya ngo cyatanguye kurungika indege z'igisoda, eka ngo hararungikwa n'abasoda. N'amakuru akomeye cyane y'ibiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho nyene abamenyesha amakuru bacu bahadushikiye turabibashitsa ko idonido. Ayo kandi ntayandi ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi niyo tugiye kuza tukuramburira idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo. Ni mukanya inyuma y'akakana. Turasubiye kuba mwiriwe mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino hatandukanye. Turabakengurukiye cyane kandi mwe mwese muri ko mutwumviriza muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure. Turi kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, eka nayavurwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndakwibutse ko yari BG Show TV, ikaba ariyo mbonesha kure yo nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi w'abamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cyane. Eka amakuru yacu tuyatangurire ko twabwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu n'ivyatangajwe n'umuntu akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Yaravye neza ibiriko biba kuwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, General Guillaume Bunyoni. Acara tubarira gakuru gakomeye cyane ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 ngo Perezida Michel Micombero yaraherutse gutembagazwa n'abasirikare barongowe na Colonel Jean Baptiste Bagaza. Iyo habaye kudeta abategetsi bashasha baca barungika abasirikare mu ntara zose z'igihugu.
gusigura ivyatuma bakura ubutegetsi buhavuye. Umurwi warungitswe Ngozi gusigura itembagazwa rya Perezida Micombero warimwe umusirikare yari yaduze Ngozi nyene mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966 igihe Kapitene Micombero yatembagaza umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Umutamu umwe yari ngaho arumviriza insiguro zose zitanzwe, hageze kubaza ikibazo arahaguruka arabaza ati nyakubahwa mumbabarire sinkibona neza burya wa mwaka simwebwe mwaje kudusigurira impamvu mwakuye umwami. Urongoye inama ati ego cane yari jewe. Wa mutama carasubira none ga nyakubahwa n'uyu mushasha nimwamukura ni wewe nyene uzogaruka kudusigurira. Abari ngaho nyene ngo barabuze yo bakwigwa gwico kwibaza uyu munsi ni kijanye n'imyidogo y'abanyagihugu abayoboka CNDD-FDD barashavuzwa nuko ngo watavuga rumwe n'ubutegetsi ngo asubiriye kwerekana ibitagenda neza muri leta yandira ko buca ngo bamwe yabaravye nyene abona nibo bahora bamutuka yavuze ibitagenda muri leta ya Bunyoni. Ubu ngo haraciye iminsi ishika kuri 51 Bunyoni atukwa bidasanzwe. Bamwe mu bahoze bamuvyina basigaye bamwita amazina y'ibitutsi y'ubuhemu canke y'ibinyoni vy'Itanzania. Mu bamutuka harimwo nabo yagaburiye, eka ngo nabo twabonye aho Bunyoni yugurura ya ngoro yiwe muri Nkenga Busoro. Ikibazo gikomeye ariko abaza abanyagihugu uku mutuka Bunyoni ese nyene niko muzonatuka ndira ko buca niyakurwa. Agasaba mwe mwese kutazosubira kubabara mwumvise babajije ubutegetsi bitagenda neza. Warabaje yumva bashavura iyo bavuze ibibazo by'abanyeshure muri kaminuza, ibibazo by'abanyororo, ibibazo vya pasiporo muri pafe, eka n'ibibazo by'abategetsi bemera ibintu ntibabikore canke ntibatanga umuco. Ikibintu gutukana ariko kubaza nta kibikirimwo nico babereyeho. Akabandanya avuga ko ngo burya baba mukebuye eka barya ngo batamubaza nibo bamuvumiya kuwe vyayangaye. Eka uyata wundi ni Pacifique nini nahazwe wavuze aya majambo biruko mu nyuma zuko mu makuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya ruko General ya Region Bunyoni ngo yoba yagize umubonano ukomeye cyane n'umukuru w'igihugu ngo ni mu nyuma zuko bihweza bimwe bimwe birimwo no kuba yagirirwa ikigongwe. Ivyo bikaba bibaye mu nyuma zaho harungika ikete rikomeye cyane mu biro vy'umukuru w'igihugu ryo gusaba ikigongwe. Ese General Region Bunyoni wahora ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi aracagirirwa ikigongwe hamace shingwa yandi mabanga. Abamenyesha makuru bacu baracyabigira ko amatohoza biruko kandi mu nyuma zuko uramutswa amabanga y'ukurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo kuri ubu nawe nyene ngo yoba yaciye atangura kwigira igihangange. Ni mu nyuma zuko ngo ariko arategura urugendo rwiwe muri politike ka nawe ngo arashaka kurongora igihugu c'u Burundi. Ni makuru akomeye cyane yahejeje kudushikirana cyane dukura kuba hafi mu butegetsi ko kuri ubu nawe atari ko ararabana ryiza n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Ndayishimiye. Muri leta ya CNDD-FDD haratanguye gucikamwe ibice bikomeye cyane. Kuri ubu biravurwa yuko igenwa mu mabanga ririko rigirwa mu bigo bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi ngo ryose ririko riragirwa n'uyu murongozi w'umugambwe uri ku butegetsi. Kuri ubu bikavurwa yuko mu minsi mike nawe nyene ashobora guca bogozwa. Ni mu nyuma zuko ngo hari ivyabona bikomeye cyane vyuko nawe yoba yarinjiye mu mugambi ukomeye cyane nk'uwo Bunyoni yabogorejwe. Bamwe ngo babona ko yarari ko arafashanya na General Bunyoni. Abamenyesha makuru bacu baracyabandanya kudukurikiranira biriko biraba mu bagumya banga. Ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko vyose idonido biruko mu nyuma zuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeye cyane ari uko kuri ubu indwano zongeye kuzamukeka abanyagihugu babarirwa mu bihumbi. Kuri ubu ngo bihaye amabarabara bava mu bice biriko biraberamwo indwano. Nubwo intambara ikazuko kandi igihugu ca Tanzania cyoco cyaheje
cahejeje kurahira kirarengwa ko kitazorungika abasoda baco muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biruko mu nyuma zuko mu gihugu c'Uburusiya ho ngo kuri bahejeje gushira umukono na leta ya Felix Antoine Tshisekedi ukurungika ibirwanisho harimo n'indege z'igisoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo bikagirwa mu maguru mashasha kugira hahushurwe umurwayi mu 23 n'iyindi mirwi yitwaje ibirwanishe kanoneho. Twumva amajambo y'uramutswa umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yavugiye mu nama yagirisha y'uwo mugambwe. Nitwaheza kumwumviriza turumviriza amajambo ya General Aregiome Bunyoni hama turaza kugaruka tubashitsa ko yandi makuru ariko aravurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimubumvirize muga ntimubagirisha ari kuko na ingore ziriho ngize imisi ndabivugirana hari aho bavuga bati nakaka agomba gutunga cyane twebwe tuti ahubwo uyo ni busaba kuko kwatunga mu kuri tumushiki kuko niyatunga menshi hazoyajya ntiyambara ibirato bitatu n'ibiri ntiyambara amasaha n'amasaha ntibambara ibikana abantu bari bakunda kwambara ubuhunzi bw'inzahabu gusa mugabo ntabwo kwambara amasaha abiri ku maboko abiri ikositimu wambara imwe karuvati n'imwe ugize zibiri zigerekeranye uri umusatsi urumva rero afise amahera umuntu yarose neza akayafita uca umusengeragire menshi kuko naho ni miliyoni 5 tukuzi imyaka asigaje ugasanga ni kutore miliyoni 200 afite miliyoni 500 none mpaye kwatse iwacu haba hari mwishari ry'abantu ukadandaza ntiwunguke nakadandaza kunguka ugacibaza ngo umwasi umego yahaje ikintu ki no hari umuntu ashora imisigati akava ku misigati agashora umunyu akava ku munyu akaduha ugasanga yibereye hera hejuru undi akaca kugirisha no ashirikene nico tuvuga tuti ngira muribuka amasengesho mu kwezi kwa mbere kuyu mwaka aho tuti umuntu wese Imana ihezagiye akaronka ibintu cyo mategeko atunga tumusengere aronke byinshi amwongerereze na turonke none nk'ubu leta ufise imiliyoni 1000 kuri konti yiwa miliyari tukaje dufata ideni yuko bakibarura rya Sosumo Gitega kilometero 80 bitari ya 10 ni miliyoni amajana 3 kilometero ya bitasho nico tufata miliyoni 54 tukaje twubaka iwawe none kareho naho yafita uza nifuso gupakira nibaye twokwemerera ivyo tugusubira bukebuke umva tutazwa dutomboye aho kuja gusaba ideni buraya ca dufata ideni ngasiri place tukatwubaka igihugu kuko naho wokenera ufite imyaka 1000 uzozikenera rimwe uzokenera 100 amajana 2 tutokoresha amajana 8 birakunda rero gusa iyo dufashe ubutunzi bwacu nabi dusanga turiko turaja mu bintu bitubuza kuja mu kumana ubikoreshe nabi kubera wabirose mu kajagaca wabirose naho wabirose nande uzobikoresha nabi utinzira hariho n'umuntu naho yubafise amahera menshi ashaka kubaka ishuri ashaka kubaka uruferina ngo dushe mu imfuvyi aje kumva bikumarira rondera imihezagiro urashaka kuba ufise ibintu ukarondera imihezagiro duhumuke umuntu yamaze guhumuka rero araheza akabona vyiza ni nayo mpamvu nagomba ngo mumfatire amajambo 6 akurikirana ubishoboye avyandike neza mu mutima we hanyuma akeneye anavyifashishe muri agenda yiwe canke muri registre yiwe nta kibazo. Ijambo rya mbere niryo rivuga ngo guhuma no kuba mu mwijima, guhuma no kuba mu cyaha, guhuma no kuba mu kabi, guhuma no kuba mu kutamenya, guhuma no kudasobanukirwa, kugira ngo umenye inzira nziza wo kurikiza, kugira ngo utere intambwe igushikana mu kwiyegurira Imana bwite, igushikana mu kuva muri uwo mwijima igushire mu muco. Ariko rero hari intambuko hagati y'uguhuma no guhumuka. Ni nayo mpamvu twabonye ngo impumyi zirasemerera ngo Yesu mwami mwana wa Dawudi ngo tugirire ikigongwe. Hanyuma ngo haba ishengero rirazizibagiza, ishengero rirazizibagiza. Mbega wewe mu nzira yiwawe
yuko uja kurondera agakiza, yuko uja kurondera gukora ibyiza, nta rindi shengero ryoba ryaragaragaye rikakuzibagiza, nta bagenzi ufise bakubereye intambamyi, mbega nta nshuti n'umuryango bakubereye intambamyi, mbega nta umusangi ibikorwa yakubereye intambamyi, nta babuzwa gukora neza kubera groupe bakoreramwo, abo basangira mu kabare, abo bajana mu manza, abo bajana muri siporo, kubera ingeso zabo mbi ugasanga babaye nk'ishengero ryazibagize impumyi. Eka ndabashimira inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2022 mbakengurukire cyane kandi mwe mwese mwajeje gufyonda kuri sabone, abatarabikora ico musabwa no kumanuka munsi y'video mukarabanditse ijambo sabone mugafyonda ko muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Bijisho TV.